biragaragara nta bantu bangana uko boshishikara basengera ahantu hangana uko. Namye ndavugana hano aho turi kumwe ati ibi bintu mwashyize hejuru bijya biraduhuha, no bitaba bitariho twari kukabona, kuko ahantu hanyu harashushe cyane, ariko ishengero ry'Imana rya muri ishengero ry'Imana biguma byoroha. Bwana sifiwe. Abandanye mu by'Imana igomba. None muri kano kanya nta byinshi twovuga, reka turabe amajambo y'Imana tugiye gusangira muri kano kanya. Mugabo nshimira cyane ko pastori wanyu hano igihe twavugana ko twoshika hano hanyuma akambwira ati bikunze muja mutuzaniye korali. Nta niyinga ryahaciye tubivuganye, ariko nagomba nshimira abo baririmbyi, mwabaye abahizi cyane. Yesu nabahezagire. Hanyuma uno munsi ni umunsi wo kurangiza igikorane tumaze n'iminsi kubere kuri wa munsi wa kane. Kanatsinda namwe murabibona n'amasaha iyageze, twari tugeze mu mwanya wo kurangiza, ariko niyo tugikamera kuvuga ijambo ry'Imana, ariko byose mugabo n'umugisha w'Imana. Reka rero dusome amajambo y'Imana tugiye kuvugana ko uyu munsi. Uhereye kuri wa munsi wa kane twari hano twaravuga amajambo y'Imana. Umunsi wa kane abari hano twavuye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu ni igitangaza, kuko ni Imana igira nte, ni Imana iharira. Ibyaha naho byoba dukutuku, ibyaha naho byoba byinshi, ibyaha naho byoba biremereye ukwahe, iyi Mana yacu ni Imana iharira, kandi jewe yarampariye. Mbega nawe yaraguhariye? Ni Imana iharira. Bukeye ku munsi wa gatanu abari hano mwumvise amajambo y'Imana avuga ngo iki? Mukugira nte? Mugusenga hamwe n'iki? Hamwe n'iki? Ibyo byose ko ari bitatu biracyanirana. Igihe umuntu ariko arasenga akongera akinginga kandi akongera agakenguruka. Umuntu w'Imana yamakenguruka iby'Imana byose yamukoreye. Yesu nashimwe. Nijoro twari hano twarumvise amajambo y'Imana. Mbega mwumvise amajambo y'Imana avuga ngo iki? Kuba iki? Kuba abana b'Imana. Umwana w'Imana ahari aragaragara, umwana w'Imana ahari araboneka, umwana w'Imana ararangwa n'amajambo avuga, umwana w'Imana ararangwa n'ibikorwa akora, umwana w'Imana ararangwa n'imyifato yiwe. Ubu naho muri kano kanya uyu munsi ni wo gusozera igikorane cyacu tumaze mw'iri yinga. Tugomba dusoma amajambo y'Imana. Igihe ariko ndategura amajambo nzovugira hano, narateguye no gushika ku ijambo ry'uno munsi, ariko bica birahinduka kuko ijambo ry'Imana ni rimwe. None rero dusoma amajambo y'Imana tugiye kuvugana ko muri kano kanya. Mucete umusabyi w'Imana yitwa Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma. Igitabo cy'Abaroma niho tugomba dusoma amajambo y'Imana, igice cya 16. Niho tugiye gusoma amajambo y'Imana.
duhere umurongo ugira gatandatu dusome ijambo ry'Imana. Havuga ngo muntahirize Mariya yakoranye cyane yabakoreye cyane. Dusubiremo umuyaga wa hano navuze yuko bijya birahuha n'inkaratasi. Muntahirize Mariya yabakoreye cyane. Muntahirize Nironiko na Yuniya dusangiye iti ababo hamwe nanje nibarurangiranwa mu ntumwa nibo bantanze kuba muri Kristo. Muntahirize Apuriyato uwo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano dukorana muri Kristo na Staku uwo nkunda. Muntahirize Apere yageragejwe akagira ante murinde. Muntahirize abo kwa Asitariko. Imana yacu nishimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. N'aya majambo y'Imana dusomye hano nifuje yuko tuvugana muri kano kanya. Igenda niko ndaraba niyumvira naravye mbona turakwiye gusangira aya majambo. Ijambo tugiye kuvugana muri kano kanya n'iri jambo rivuga ngo muntahirize Apere yageragejwe akagira ate murinde muri Kristo. Hariho abantu usanga bageragezwa mugabo batari muri Kristo. Ubiriza Paulo umusabyi w'Imana ubwa mbere yaritegereje araraba ibikorwa byiwe yagenda akora. Ibikorwa byiwe yari umuntu yigiye imbere y'ibirenge by'uwitwa Gamaliyeli. Ubona we yari umuntu akomeye cyane mu idini. Paulo mu nyuma yitegereje araraba ingene abantu b'Imana bagenda n'ingene abantu bari b'Imana bameze. Aritegereza ingene abana b'Imana bama bakora. Paulo ariyumvira ati mbega none nokora iki? Reka ntangure ndabigere noda ndahama aba bantu. Ariko kubera Imana yatari Imana irakwitegereza ati ntibikwiye guhereraho. Oya Paulo nawe naje nawe niragegere hanyuma ndamubwira umukozi wanje. Yesu nashimwe. Paulo amaze kuba intumwa ya Kristo Yesu aregera ibikorwa by'Imana. Niho rero yatiyandikira aba Baroma ishengero ry'Iroma atarabandikira aya majambo. Muri aya majambo nituyitegereza neza hari amajambo avuga ngo muntahirize naka yabaye rurangiramo yabahamwe nanje ati kandi muntahirize naka hano izina ryiwe riri hano kuko ngo yantanze kuba muri Kristo Yesu. Burya rero uwo muntu yari gutanze mu makuru mu kuba muri Kristo Yesu. Naho Imana yo kuduza ukaba rurangira mu by'Imana Imana ikatugirira neza mugabo uribuka abagiye afukana gusengera yaragutanze kuba muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo naho biruko naho Imana yo kuduza ukabona wabaye umukozi w'Imana usigaye urongoye amasengesho, usigaye urongoye korale, usigaye urongoye ibindi mu ijambo ry'Imana ariko uramenya neza hariho abagutandamwa muri Kristo Yesu. Wewe gusa wagiriwe ibakwe Imana ikirakuduza ariko nabo nyene umenye neza baragutanze kuba muri Yesu. Abo bantu Paulo arabivuga ati naho biruko ibyo byose ndabizi. Reka rero tuvuge kuri iri jambo. Navuga yuko tuvugana iri jambo rivuga ngo muntahirize Apere yageragejwe
yaragejwe ararama muri Kristo. Imana yacu nidufashe. Apere naho hariho abandi hano twadondaguye bagiye bashima ibintu bitari bike bagiye bakora, ariko Pawulo ageze kuri yitwa Apere aritegereza ati mbega Apere yakoze iki? Apere byamugendeye gute? Apere mbega yakoze iki? Hari ibintu byamushikiye byitwa amageragezwa, hari ibintu byamushikiye byitwa ibibazo, hari ibintu byamushikiye byitwa ingorane. Ibyo byose arabicamo, Imana iramufasha, hanyuma atarahagarara, byose yabinesheje mu izina rya Yesu. Mbega abahora bageragezwa muri mwebwe bagaca mu mageragezwa y'ukuturana y'ibigaragara biturana inyaruka ariko kakugorora ibigaragara byanyu. Abahora bageragezwa, hariho abadahora bageragezwa nabonye. Mbega mwebwe mwaramaze gushika mu ijuru. Umuntu atageragezwa abagaramaze gushika hehe? Ariko hari n'abagiye mu ijuru. Bibiliya itwerekana ubwa mbere Imana igihe yarema cyose, hariho n'uwari mu ijuru yitwa Lusiferi, nawe nyine yarasitseyo akorerayo ibyaha, aragarariza Uhoraho. Amaze kugarariza Uhoraho, Imana yagize nte? Imana yaramukoroye. Amageragezwa, humiriza, amageragezwa ingana mbese, amageragezwa y'abagenda dushikira, ibibazo bikaza, ingorane zikaza, ariko mwene data humura. Amena. Aya mageragezwa yose nahagenda ashika, umwami wacu Yesu Kristo ari hejuru yayo. Ntacyo bitwaye, umwami wacu Yesu Kristo yabaseruka mu butabazi. Amageragezwa tugenda ducamo ni menshi, ariko mwene data rema, humura, Yesu ari hejuru ya byose. Uno munsi nitwe gutevya, turaza kunyaruca. Reka dusome hariya mu gitabo, dusome hariya mu gitabo, igitabo c'Abami, igitabo kigira kabiri c'Abami. Abariho dusoma amajambo y'Imana, turabigena amageragezwa abetse, turabigena ibibazo byabo bigenda bishika ku bantu b'Imana. Umuntu w'Imana naho yoba ari umuntu w'Imana, amageragezwa ashobora gushika, umuntu w'Imana akageragezwa. Dusome hariya mu gitabo c'Abami, igitabo ca mbere c'Abami, igitabo kigira kabiri c'Abami. Murantunge turabe amajambo y'Imana, turabe ijambo ry'Imana rivuga. Igice ca kane, dusomeho duhereye ku murongo wa mbere. Havuga ngo, bukeye haja umugore yaja kwa Elisa. Umugabo wiwe yari uwo mu biga ryo kuvugishwa, aramutakambira ati, umusabyi wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho, none utwisuza araje, kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo babagire abashumba biwe. Elisa aramubaza ati, none no gukorera iki? Ndakubaza, hari ico woba ufise imuhira? Nawe ati, umusabyi wawe ntacyo mfise imuhira, atari agakarabo kutuvuta twa Elayo. Aramwishyura ati, genda urabe ibyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Uheze winjiye mu nzu, wiyugaranewe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye urabe aho ugitereka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, ariyugarana hamwe n'abana biwe, amuhereza ibyo bintu nawe abisukamo. Nuko bimaze kuzura, abarira umwana ati, mpa ikindi. Aramwishyura ati, nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu
aramwishura ati genda ushore ayo mavuta wishure umwenda wawe ayasigaye agutungane n'abana bawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umviriziye n'Imana yacu ikora muri aya mageragezwa n'ibibazo byose tugenda ducamwo, muri izi ngorane zacu zose tugenda ducamwo. Imana yacu ntawe yigera ituba kure, ariko Imana iraza ikaraba ibibazo turimo, ikaraba amageragezwa turimo, ikaraba ibyo turimo. Imana ikaza ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Yesu nashimwe. Ndabifurije kurama muri Kristo Yesu. Naho intambara n'ibishiraho ibibazo ni byinshi. Uwo mugore Bibiliya yatubwiye ngo yarafise umugabo wiwe yari uwiga ibyo kuvugishwa, yari mw'ishuri rya Bibiliya. Ari mw'ishuri rya Bibiliya, uwo mugabo aragenda arafata umwenda, afata ideni. Amaze gufata ideni, amadeni abantu bayafata kwinshi. Hariho abagabo bafata amadeni ntibiriye guheba abwira abadamu babo, n'abandi bafata amadeni bakabwira imiryango yabo. Hanyuma agira uku arabyitegereza ati mbega none bimeze gute? Uwo mugore araho umugabo wiwe amaze guhwera, amaze gupfa. Ati araguma ngaho ariyumvira ati none mbega byaba bizongendera gute? Nzobikora gute? Ati hariho umugabo wanje yahigize kuvugishwa n'Imana, yahiga ishuri rya Bibiliya, none heraba yahwereye. None mbega y'amadeni bizogenda gute? Agira uku yicaye ku mbuga, agira uko atabona umuntu w'umugabo umwe ataraza, aramwitegereza ati madame, ati mbega n'amaki, ati jewe rero umugabo wawe naho yapfuye amperanye, none rero ndaje unyishure. Umudamu aritegereza ati mbega none ibyo nishura ndabikura he? Atanishuye ntacyo, ndabura afise abana bawe b'abahungu n'ubabe nzobatwara, bambere abakozi bankorere, ntacyo bitwara. Wa mudamu aritegereza ati mbega yewe none ndabigirende, amageragezwa none panenze, intambara zikaba nyinshi, ibibazo bikaba byinshi, none mbega jewe ndabyifatemo gute? Ariyumvira ati mbega none nkore iki? Ataribuka hariho umukozi w'Imana hariya yitwa Elisha. Ati kandi uwo nogendayo yonkorera iki? Yonkorera ikintu. Hamwe nogendayo yongirira ikimazi. Ati reka ngerageze ngende ndabe. Ega hariyo abantu binjira mu mageragezwa bakinjira mu bibazo kugira ngo yegere abakozi b'Imana, ugasanga biri kure yabo. Kwegera abakozi b'Imana ugasanga biri kure yabo. Ariko mwereka kabona kubwire nibageragezwa uregera abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Reka nsabe protokole hano amfashe gatoya kiguruka. Baga abantu ndabona mukunda barikomera kuta batambona, kuko turavugana n'abantu bakakubona mu maso nawe ntubabone, ntibigenda neza. Reka bandabe nanjye ndababone mu maso. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Aribwira ati reka ngerageze uburyo ubwo ari bwo bwose nirukange ku mukozi w'Imana. Mwene data, niwahura n'ibibazo, niwahura n'amageragezwa, niwahura n'ingorane, uramenya ikimazi cy'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana arafise ikimazi, naho biruko nibatabinagaza ubuga butandukanye, uregera umukozi w'Imana, arafise ijambo ryo kubwira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Arirukanga yagiye muri bimwe abandi bagenda birukangamwo ibyumba by'ubwo butandukanye. Oya, atarashikira umukozi w'Imana, araca bugufi. Umukozi w'Imana numfashe. Rega tewe ndafise ingorane, ndafise ikibazo. Umusabyi w'abari we mugabo wanje urazi yari igito kuvugishwa, yari umuntu yubaha Uhoraho, yari umuntu aciye bugufi. None urupfu rwaraje ruramutwara. Ehe naba none umutwishyuza yaje. None mbega
umukozi w'Imana aramwitegereza aramuraba ati wa mupfakazi we ngomba yakubwira ijambo kandi iryo jambo riraguhumuriza. Hariho abantu muri iyi minsi yacu turimo bitegereza ibibazo n'amageragezwa ntibamenye iyo baza kubitura, bakitegereza ibibazo barimo n'ingorane ntibamenye iyo baza kubitura. Ariko mwene data umukozi w'Imana azokubwirira ikimazi. Baraganira, bamaze kuganira aramubaza, basome mu ijambo ry'Imana ngo aramubaza ati mbega none burya ufise iki? Ati ufise iki? Aramwitegereza ati mukozi w'Imana muhira nta kintu ufise n'agakarabo gusa kari mu tuvuta dukeya twa Elayo. Ati uko none utwo tuvuta mfise dukeya gusa turi mu gakarabo. Umukozi w'Imana aramwitegereza aramubwira ati humura ko wemeye ibyo ufise, humura. Hariho abantu Imana igirira ikigongwe ikagirira ubuntu mugabo n'ibyo afise akagenda bihakana. Ibyo Imana yamuhezagije akagenda bihakana. Hanyuma aramubwira ati genda mu rugo iwawe, genda muhira. Haleluya. Uheze winjire mu nzu yawe mwe n'abana bawe, mugabo ubanze utire ibikoresho bitari bike kandi biri gusa ubicane. Hanyuma ugende wiyugarane n'abana bawe usenge. Erega hariho abantu bazi yuko muko umuntu yororanirwa akaronka ibyo ariko arasenga ku Mana, abandi akirukanga akaja hirya no hino, akirukanga mu bantu bitagira batagira ikimazi, batagira icyo bamumarira. Abantu banga bagwisha abantu ngwingo ngo ndabasengere ngo muronke imigisha. Oya, ahagana mu ishengero ry'Imana niho umugisha w'Imana uri. Yesu nashimwe. Aravuga ati genda ubitire kandi utire byinshi ubishire ngaho muhiri wawe. Umaze kwiyugarana usenga Imana, hanyuma ufate twatuvuta utuzana. Umaze gutera igisabisho, umaze gusenga Imana, hari ikintu cyo gukorera. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Ati gerageza uburyo ubwo aribwo bwose, hari ikintu Imana yawe yo mu ijuru ijya gukorera. Ati rema mu mutima hari ikintu Imana yawe yo mu ijuru ijya gukorera. Genda utire ibintu bitari bike ubizane. Wa mukagezi ariyo nataka ngirende ndakana ndapimata mugute. Arumva amaze kumva mu mutima wiwe atarabwira umwana ati mwana waje ndaneta gikoresho kibeho nakwereke nihagira umwana bangutse. Mwana wanje Jerome banguka icyo igikoresho kimwe baramuzanira, bamuzaniye bamushyira haye ntacyo haba abamuzana igikoresho. Hanyuma wa mubyeyi wisubire mu kibanza cyawe, wa mukagenda ararumura aradana kagakaraba kiwe, yo aradana kagakaraba kiwe, atarasuka ariko arasuka agatatera karirimbo. Atebana bana baje nimunyegere ntacyo nimunyegere, ariko arasuka agakaririmba numvugu kitambira okombu zibomezi ngo name nyamusenga ntacyo nzo muburana ya yishuri mwana wanje bana badingo ingo kuterure mwana wanje inguterure yote kachira
abavuga Imana bahagutse nagaruka n'ingoga mumbaze kiruzuye yo kiruzuye tereke haga abana banjye kiruzuye Imana yacu ni Imana ikora igitangaza hanyuma arahagende iganigani ribishe abana biwe bagenda bagiye bagomba batwagwe ku bigagano aritegereza ati Imana yaje ni Imana Yesu nashimwe yagari itegereza David ati mbega abana babikoresha biratego yo ndabira ikindi mwana ndabira ikindi yo natagane aritegereza ati mbega nawe katage runini aya mavuta hapahera yo ataraso singiri chitangora yo niwe sejeho nubuno kawe gusa yo eswate amaraso ya aritegereza atoya abana erega yo nyarukanye
imbere yayatebe umama yakiriye ijambo ry'Imana neza, umama yakiriye agakiza neza, arabirabaho biri byuzuye. Wewe ntiyiyumviye nk'ababanyi ngo narasenze Imana yaranyishuye, naragiye mu bakozi b'Imana Imana yaranyishuye, none rero ko Imana yanyishuye nta ngorane bimeze neza. Umviriza wowe yaritegereza baraha none ko byumviye ndabigenze gute? Ati hahandi nakura y'amasezerano uba mukozi w'Imana, reka n'ubundi ngende numva inama yongera, reka habagenda barahuduka ntibongere kubishyira abakozi b'Imana. Niba banikingi kabaratima uregera abakozi b'Imana, ati mbega none bigenze gute? Ati mbega none bikore gute? Atayirukanga ni kwa Elisha arashika mukozi w'Imana, bya bindi byose bambwira erega byaratunganye, byose byagenze neza, bya bindi byose naratiye none byose byuzuye, none mukozi w'Imana mbega ndabigenze gute? Umukozi w'Imana ataramwitegereza, ndabona wa mudamu genda ushore ajya amavuta wishura imyenda, hanyuma ayasigaye agutungane n'abana bawe. Wamukenyezi yo aturakoze Mana yanjye urakoze, wamukenyezi ava hasi aragenda bana inani weke abakozi b'Imana dushore twishure ya myenda, ayasigaye nayo iwacu tuzofungura. Yesu nashimwe, abishikirije abana tisawa ngomba kubwire neza mwene data, umviriza wewe wageragejwe apere yarageragejwe rarama. Mbega wewe iyo uciye mu mageragezwa uhagarara gute? Iyo uciye mu mageragezwa amageragezwa gusugeretse uhagarara gute? N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibahezagire, abayumvise mwese Imana ibahezagire. Umviriza iki jambo ry'Imana rivuga uwageragejwe, umuntu yageragejwe yama yumvamo ati Imana yanje ndagomba kurama muri wewe Kristo Yesu, ndagomba kurama. Amageragezwa ari imbere yanjye ndagomba kurama. Nimuze tubasengere, nimuze tubashyire mu biganza by'Imana, nimuze tubasengere. Iyi Mana yacu ni Imana, nimuze tubashyire mu biganza by'Imana, nimuze tubasengere, nimuze tubashyire mu biganza by'Imana. Imana niyo kwizigirwa, Imana niyo kwizerwa. Reka ndabasome gatoya, niyo miryango ari muyugurure, abo bari hanze binjire. Ugurura iyo miryango, abari hanze nabagene binjire. Nimuze abari hanze mukeneye na mwebwe gusengerwa, nimuze tubashyire mu biganza by'Imana, nimuze tubashyire mu biganza by'Imana. Imbere ya ntebe nzohagararayo, nzojana ayiminyago yodayihegereze Yesu. Nibace nibegere, fukamika amavi yanyu aho imene mugeze imbere y'ubwiza bw'Imana. Fukamika amavi yawe imbere y'ubwiza bw'Imana. Imana n'umutabazi, Imana ifise ububasha muri byose. Ngomba kubwira neza mwene data,
wewe uciye bugufi. Imana yawe yo mu ijuru yakubonye, ibyawe byose Imana yabibonye. Imana igomba yuko umuntu yihangana, Imana igomba yuko umuntu yihangana muri ibyo bibazo ayo mageragezwa yose ugenda ucamo. Humura, Imana yacu ni umutabazi. Tugomba tubashyire mu biganza by'Imana dusenge, tugomba tubashyire mu biganza by'Imana dusenge, dusenge Imana kuko Imana yacu irahambaye. Reka dusabe wa mushiki hariya. Pastori, shika hano usenge Imana, shika hano usenge Imana, shika hano ubashyire mu biganza by'Imana kugira ngo Imana ibashe kubagira imbabazi muri byo. Mana urakoze cyane, urakoze Mana, urakoze uraduteye iteka, urakoze urateye iteka abakozi bawe, urakoze Mana, urakoze urahembuye ishengero ryawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Turagushimiye Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Uraza umwana w'umuntu mu bibazo n'ibyiyumviro byiwe byose, nta na kimwe utazi, nta na kimwe utabona. Turagushimiye imitima wongeye kugwiza kw'imbabazi. Haleluya, turagushimiye imitima mwami wongeye guharira. Turasabye wongere wagirira imbabazi umwe wese ikibazo afise gihwane n'inyishu yawe, umwe wese mu byamugoye. Amina. Umwe wese aho atsindirirwa, turasabye amaraso ya Yesu yongere kumubako. Turasabiye imitima igupfukamiye mu izina rya Yesu Kristo. Naho udashika mu izina rya Yesu, shika no muri bariya bari inyuma, nabo bari inyuma hirya nawe udashika mu izina rya Yesu. Iyi mitima nuyitunganye, iyi mitima nuyigirire neza mwagazi w'intama w'Imana. Hanyuma umaze kwibabarira wishyire mu ibyizigiro. Amina. Kugira ngo kuri wa munsi baze bakubone, kuri wa munsi bazoronke ibyasezeranywe. Ubagirire imbabazi mwami, kuko guhamagarwa kwabo si ukubusa. Mu izina rya Yesu Kristo warakoze, kuko aho witanga igorogota wasesa amaraso yawe kwari kugira ngo ishengero ryose rizoboneke, ishengero ryo mu Burundi, ishengero ryo mu isi yose mwami, kugira ngo rironke agakiza. Ubundi munsi rizokoranire mu bwami bwo mu ijuru, kuko uzoza gutora umugeni. Urakoze kuri kurategura umugeni, urakoze kwiri shengero rihezagiye Mana, urakoze n'ubishimirwe. Turagushimiye ko byose bikoze, turagushimiye ko umaze gufuta amakosha yabo yose, turagushimiye ko amazina yabo yongeye kwandikwa muri cya gitabo cy'ubugingo yakuwe mu gitabo cy'imanza. Mwami n'ubishimirwe. Twebwe twese turagupfukamiye, kandi twebwe twese turemeye kuganzwa n'ijambo ryawe mukiza. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Turavuze ati nubihererwe icubahiro mu izina ryawe ryera. Amina. Imana imaze kubagirira imbabazi, babapfukamye hari inyuma. Reka umuntu uwo ari wese yaciye bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana. Imana yacu ifise ububasha muri byose, Imana yacu ifise ingubizi muri byose. Ni Imana ikunda guharira, ni Imana yamifasha abakunzi bayo, kandi ntaryo Imana yacu yamiseruka nk'umutabazi. Ibintu nabyo biremereye kwahe, Imana yacu yamiseruka.
ibibazo tugendana ni byinshi, ibibazo dufite ni byinshi, ariko Imana yacu yamadutabara kuko yarabidusezeraniye naho byaba biremereye ukwaje. Imana yacu muri ijuru yamiseruka igihe cyose. Muri kano kanya harimo abagwaje, kandi abo bose muri kano kanya bagomba kubona igitangaza cy'Imana. Hagurukire aho muri uko kwizera nyine, haguruke. Yesu ni umuganga mukuru, Yesu afise ububasha muri byose. Niwe akiza imitima akongera agakiza n'imibiri, kandi agenda hirya no hino mu bizeye bafise ukwizera gukwiye. Yesu yamasebwa mu mutabazi. Mwari muri Innocent shika hano usenga Imana kurabemerera atabagwaye. Umuntu wese yumva bitameze neza, mu kwizera Imana iraseruka. Data umwana w'abantu, turagushimiye kuri Imana agakiza kacu, mutabazi wacu mwiza turi kugenzi neza. Turagushimiye kuri Imana yiserutse, uhindura ibyanze guhinduka. Imana wagendeye Abisirayeli baburaniwe bageze ku kiyaga gitukura, nta nzira yari iriho, barata inyuma n'imbere, barata impande zose, babone bahanamiye gusa. Ariko waserutse muri rya joro, wararungurutse muri ya nkingi y'umuriro, babona ibidasanzwe. Mbere n'abansi bariko barabahiga, nabo baratubukura, menya ko bafise Imana bagwanira kandi igwanya abansi babo. Turagushimiye aba bantu bahagurutse, aba niwe wabahamagaye bakuye hariya, babazana mu ngoro yawe. None bahagurutse bafise ivyizigiro vyo gutabarwa n'Imana, bahagurutse bafise uburwayi mu mitima yabo, bahagurutse bafise uburwayi mu mibiri yabo, ariko bizeye kugira neza kw'Imana. Natwe turahagurutse, tarisi ibiganza tuvyerekeje mu ijuru kwisumba byose. Aba bantu bahagurutse bizeye gufatikanije no kukwizera bafise ku Mana Data wa twese, turabatuye gukira mu izina rya Yesu. Ni wewe wasitse Betaniya ibintu birahinduka. Lazaro amaze iminsi ine mu mva, bari mu kigandaro, wavuze ijambo rimwe, aho yari mu mva bavuze ngo nasohoke, aca arasohoka. Ahari ikigandaro bacana indirimbo, inayino hageze bariko bararira bagiye ku maziko, warahinduye ibintu ugira ibindi bishasha. Turasabye mu izina rya Yesu ugendagende muri iyi mibiri, mu izina rya Yesu igwaye, turabatuye kugukira mu izina rya Yesu. Turabatabarije ingoma z'Imana ya Yakobo, ukore mu mibiri yabo ikize mu izina rya Yesu. Mwagazi w'intama w'Imana, muntu wese aguze kuri uyu musozi ahagurutse yizeye, abona kugira neza kw'Imana. Urakoze ko atari mubizo gutererana, turagushimiye kukijije kandi kutabaye. N'abari mu bitaro bahagurutse ku bwabo, turabasengeye kuko basange, kuko si kukuvuga unanirwe gukiza. N'abari mu bitaro bakuye kubisegure, mbere n'abasigaye mu mihana yabo turabasengeye ngo kwera kw'Imana kubasange. Kindi gihe tuzogaruke hano kumva ko wacu wakoze kuri uno munsi, ugatabara abari bahuje mu buryo bw'umubiri. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Muri iki ntango z'umwaka turimo kandi twatanguye, turakeneye guca mu bigenda bitugora, mugabo Umwami wacu Yesu Kristo akaduha uburyo bwiza bwo kugenda tunesha. Kandi turakeneye Umwami wacu Yesu Kristo kugenda duha ubutiti bw'amanga, kuko urugendo turimo rurarusha kandi urugendo turimo rurananiza. Mwere Data ndakwifurije urumaka dutanguye ugeragezwe, ariko urame muri Kristo Yesu. Ngoba dusengere umuntu
dusenga imana izoduhe kugenda muri uyu mwaka dutanguye kuzogaragazwa no kurema muri Kristo Yesu. Haguruke dusenga imana. Imana yacu n'umutabazi, imana yacu irahambaye. Ibi imbere yacu bigenda biturwanya ni byinshi, ariko ntacyo bitwaye. Gorora ikiganza cyawe imbere y'Imana, gorora ikiganza cyawe imbere y'Imana, ubwira imana yawe yo mu ijuru ati imana yanjye urafasha. Kristo Yesu wera, data w'urukundo, data w'imbabazi, wewe uzi umuntu n'ukugira neza, turagushima Mana. Amena, 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 amena. Yesu wera, wamuseruka, wamuseruka, wamuseruka. Mwami ngari ndoshagata, turahagaze imbere y'ubwiza bw'Imana. Ishara ryawe mwami ngari no irahagaze imbere y'ubwiza bw'Imana. Baragomba mu ntango z'uyu mwaka, uyu mwaka bose bari rutanguye, utogende utanga umuntu uwo ari we wese, utome kugaragazwa no kunesha, utome kugaragazwa no kurama, utome kugaragazwa no kwihangana muri wewe. Urakoze kuko uri Imana yamiseruka, Mana nzima, Imana ihambaye, Imana twizeye, Imana watumenye kuberekera hose, kandi Mwana ukaba dushushanyije mu kiganza cyawe. Yesu mukunzi, turasabye ishengero ry'ubudoga y'inkomezi uriye kubandanya mwambura urugendo. Urakoze muri byose mubishimirwe, tubisenze uko mu izina rya Kristo Yesu. Amen.